ni radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru we3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunzi radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga nkuko vyatangajwe mu miseze abategetsi baserukira ibihugu vya Buraya, Amerika, Ubwongereza hamwe no Bushinwa barakwaniye ku cicaro c'inteko zijejwe gucungira umutekano mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO kugira abatere intege perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kandi bamukeze kutwigoro tw'amahoro no ku biganiro vyo kugarukana amahoro mu gihugu ciwe biherutse kubera i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Kanatsinda umutegetsi yaserukiye ivyo bihugu yaremeje ko amakungu ashigikiye iyo nzira y'amahoro. Ambasaderi yaserukira ishirahamwe rya Buraya mu gihugu ca Kongo Jean-Marc Chatenier nawe nyene yaragize ico avuga ku vyerekeye ingingo ziri muri iyo nzira y'amahoro zitegekanya kw'imirwi itwaje ibigwanisho izo vyamburwa kandi itazokwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu, hakaba n'inteko zo muri ako karere zizofasha mu gikorwa cyo kugarukana amahoro. Muri izo ngingo kandi ubutungane buzoshirwa imbere kugira ngo abazoba baragiwe n'ivyaha bakoreye abanyagihugu bakwitwe intahe mu gahanga. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turagaruka kuri iyo nzira y'amahoro muri Kongo no kuco abanyekongo n'abahinga kuri iyo ntara babivuga ko abatumire bacu barimwo umuhinga nonosoye politike yo muri ico gihugu hamwe no munyekongo aba mu mahanga ariko akomoka mu ntara y'umuseruko bwa Kongo. Turi kumwe rero na professeur émérite Paul Nkunzimana yahoze ari doyen wa faculté ya psychologie na sciences de l'éducation mu Burundi, yarabaye kandi doyen wa faculté ya ISCO Institut supérieur de commerce, ni perezida w'icubahiro mugambwe w'abakozi na demokrasi PTD. Nkunzimana yaranditse ibitabo byinshi kandi yarakoze amatohoza ku ntara yo mu seruko bwa Kongo. Muri aho professeur émérite Paul Nkunzimana. Yego, nakwambukije Frederic Nkunikije, mwakomeye namwe. Turaho turakomeye, akabeho karaheze aho muri. Yego, atangwe kuba neza, abantu batse kuca hanze ameze neza cyane. Ni vyiza cyane gose. Turi kumwe kandi na Dr Salomon Baravuga, umuganga avurira mu bitaro vy'i Bruxelles mu Bubiligi hamwe no mu bitaro vy'i Geneve mu Suisse. Muri aho Dr Salomon Baravuga. Mukomere bwana Frederic kandi Ijwi ry'Amerika mwese turabashoboje. Twibutse kandi ko Dr Salomon Baravuga ari imvukira yo mu buseruko bwa Kongo. Nibyo koko nkomoka ku ijwi hariya ku kizimba kiri hagati Kivu, hagati y'u Rwanda na Kongo muri province ya Kivu y'Amajyepfo. Ni vyiza cyane gose. Reka rero bashinga ntahe ikibazo tugiye kuyaga n'ikibazo gihambaye cyane gose. Kuva mu ntango ndabasabe mu mpenyisho ngufi cyane gose kugira ngo turabe ko n'abanywanyi radio Ijwi ry'Amerika bubaza ibibazo byinshi cyane gose kuri inzira y'amahoro muri Kongo. Reka ariko imbere yaho tubanze twumvirize ibyashikirijwe igihe cy'iyo nama yabereye ku cicaro ca MONUSCO muri Kongo na ambassadeur Jean-Marc Chatenier aserukira ishirahamwe rya Buraya
Kinshasa mu majambo make aza kuvuga cyane cyane ku vyerekeye ingingo yo kwambura ibigwanisho na imirwi vyitwaje mu buseruko bwa Kongo. Aravuga kandi ku ngingo yo kudashira mu gisirikare cy'igihugu iyo mirwi yose. Ikahabe aravuga n'ikibazo c'inteko nk'uko twabivuze mu ntango, inteko zo mu ntara ikazofashanya na MONUSCO ikaniza Kongo kugira ngo zigarukane amahoro muri iyo ntara n'ubutungane. Reka tumwumvirize. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est une perspective politique qui est offerte au groupe. D'un côté, il y a un appel au groupe à rendre leurs armes, à entrer dans le programme de démobilisation, désarmement. Bashigana twatumiye imbere yuko tuja ku muzi w'ivyo bintu yashikirije, nagomba ubwa mbere na mbere umwe wese ambwire uko ntabona iyo nzira y'amahoro. Reka dutangurire kuri Dr Salomo Baravuga mu kanya gato. Murakoze cyane bwana Frederic. Nibyo koko inama yabereye Nairobi n'ibyemezo abakuru b'ibihugu bafashe kugira ngo bagerageze kure uburyo babona igisubizo. Twese twabyakiriye n'umunezero n'ibyishimo byinshi, gusa nyine ibisubizo bizavamo n'ibyo tuhanze amaso kuko byinshi bikorwa mu nzira nk'izo ngizo muri Kongo, ariko ugasanga ibisubizo tubona ari bike cyane. Professor Nkuzibana, namwe iyo nzira muyibona gute? Iyo nzira uko twibona kuri amakenga ni menshi kuko amaze kuba inama nyinshi, amaze kuba amasezerano menshi muri kiriya gihugu kuva kikiriza yire gushika n'ubu. Amasezerano yabaye muri henshi cyane muri Afurika y'Epfo, muri Zambia, muri Ethiopia, eka Nairobi, eka n'ahandi henshi. Ayo masezerano yose nta kintu yashitse ko tuzabona yuko n'ibinyi tuzi ko amakenga yuko atanzira y'amahoro izoboneka aciye muri ubwo buryo. Tugaruke kuri we Dr Salomo Baravuga, mu byashikirijwe eka mu ngingo zose zisa n'izashigikiwe hariho ubwa mbere na mbere ingingo yo kwaka igwanisho imirwi ivyitwaje. Mwe ijya ntara murayizi, ico gikorwa kizokoro? Birumvikana ko kwambura abantu ibirwanisho ari abakongomani bakavukire, ari n'imirwi ihari ikomoka mu bihugu dukikije, ibyo bintu ni kimwe mu bisubizo, ariko ibisubizo bigomba kugarura amahoro, umutekano mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Ibyo bintu bigomba guturuka mu bakongomani hagati yabo, bakicara bakishyira hamwe bakumvikana, we mu kibindi akabivuga akamusaba imbabazi, hakabaho la Commission Vérité et Réconciliation Nationale. Ariko nyine birumvikana ko byose bigomba gukorerwa icyarimwe, ntabwo bavuga ngo ni kimwe gusa kizakorwa ibindi bitegereje. Nkeka yuko bigomba gukorerwa rimwe, gusa ntabwo byoroshye, ntabwo ari akazi koroshye kuko abashyigikira iyo mitwe nta nubwo bamwe bavuga ko bigomeka, baragenda akavuga ngo bari kurwanya ubwoko ubu n'ubu. Niyo mpamvu icyo kibazo ntabwo ari ikibazo umuntu yapfa kuvuga ngo babambuye intwaro birarangiye, kandi no mu gisirikare cya Kongo harimo ababishyigikira ibyo bintu byo kujya bashyiraho imitwe igomeka igafata imbunda kugira ngo bajye gucukura amazahabu za kasiterite n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Professor Nkuzimana Paul, kwaka ibigwanisho y'imirwi ni igikorwa kizokoro? Ego murakoze. Kwaka ibigwanisho iyo mirwi niraza yuko atari ikintu gishobora koroha na gatoya intambara, kubera yuko ubwa mbere hoho iyo mirwi ina myinshi cyane rwose. Muri kiriya gice hamaze harugwa nk'imigwi irenga 100, haba hariya muri za Manyema, muri za Ituri, Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru. Hanyuma kandi hariho n'ikindi kibazo, erega hariya i Kongo hariho n'inteko mpuzamakungu zikomeye cyane rwose zihari kuva kera, iya MONUSCO, inyuma yabaye MONUSCO. Nyaza ko ari inteko za mbere ku isi ifisemo
abantu benshi abasirikare benshi n'ibigwanisho byinshi kandi bigezeho muri iki gihe bakoresha n'ibintu by'amadrone n'iki ariko nta kintu kimwe kigeze gihinduka urumva naho bashiraho iyo nteko igizwe n'abasirikare bo muri bijya bihugu muri Afurika y'ubuseruko hanyuma kandi nkibutsa yuko n'igihugu ca FDC giheruka kwinjira muri bishirahamwe ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko ivyo nta kimwe nibaza bishobora gushika ko mu by'ukuri bishobora koroha na gatoya kubera yuko mu mugenzi wanje ariko turi kumwe yabishiye ko gatoya ubutunzi buri muri kiriya gihugu buteye ubwoba nibwo butuma ibyo bintu byose biba iyo migwi y'abagwanyi yose yaba yo muri Kongo yaba ivuye hanze yose igwanira ubwo butunzi kandi bagakorera ziriya multinationale ziri muri ibyo bisata mu nzahabu muriko muvuga Professeur Paul Nkunzimana muriko muvuga ko iyo nzira y'amahoro ataco izoshikako iyo nzira y'amahoro nta kizoshika twebwe nakubwiye kuva twitaba ubwo ndabifise ko amakenga kuko ivyo vyabaye kuva kera iyo ngendo yo kuvuga yuko ngo ubwa mbere aho bakije amasezerano batazokwigera bashira mu ngiro kandi nomenyesha yuko no muri ivyo hariho n'abasirikare batongo ivyo batabishigikiye kubera yuko nabo nyene hariho abaofisiye benshi muri FARDC bashigikiye yuko izo ntambara zibandanya kuko nabo nyene babironkamwo inyungu no kwibisa gatoya inyundi kije yuko n'ujya mu guverineri wo muri Ituri yabivuze ejo yuko hariho abasirikare bariko ba Kongo bashyize hamwe n'iyo migwi kandi bakabaha n'ibigwanisho bakabagurisha ko ibigwanisho amasasu n'ibindi barakorana reka mu kanya turatandukira imwe mu zindi ngingo zafashwe ivuga ko imigwi irwanya ubutegetsi itazokwinjizwa mu gisirikare ariko imbere yaho nagomba duhe ijambo muri banyuri radio ijwi ry'Amerika muri hegandi w'Imana ndabumva ngira mu gisagara cya Bujumbura yego akari kazina kawe ninde kigi Kristo Ndiwimana inosenga mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha ni vyiza cyane gose turiko tuvuga cyane ku vyerekeye ingingo ziriko zirafatwa zifise umugambi wo kugarukana amahoro muri Kongo turi kumwe n'abashitsi bakomeye cyane gose bazi irya ntara murafite ikibazo murafite icyumviro kuri iyo nzira y'amahoro ikibazo n'icyumviro kubona perezida wa Kongo ariko araganira ku kibazo cyerekeye amahoro ngaho muri Kongo ni byiza nicyo nacyo turabikenguruka kubona bo yaga bagashika ku ntego hamwe hama igihugu cya Kongo kikaronka amahoro hama icyo nokwibaza ni uko ngaho muri Kongo hari imigwi myinshi igwanira ngaho muri Kongo kandi iyi migwi myinshi ntako umuntu yoshobora kuganira nayo kugira ngo amahoro aboneke ngaho none nk'ikibazo cya mbere nk'uko boganira nk'umugwi ugwanira ngaho muri Kongo bakavuga ati twe turemeye gushyira intwaro hasi hama tuze ngaho muri leta hama ko hari imigwi myinshi iyindi migwi ntumva ko hapfuka iyindi migwi myinshi yerekera Kongo nyene ahubwo icyo nobona ni barabe nyene iyo migwi iriyo nka yose barabe ingane bayituze hama uwo mugwi nawo uwo bari ngaho muri Kongo babonye kuganira ukaganira ukareka kwica abantu ngaho muri Kivu hama amahoro akaboneka n'iterambere rikagwira kandi handi izo nteke zawe zisitabirukanye zose abo bagwanyi bari muri Kongo ana ko hari imigwi myinshi ndabona n'ubundi batabitoreye umuti ndabona akajagari kazoguma kadukamugabo kuganira hamwe hakaza amahoro n'icyo bari sawa Dr Salomo baravuga Ndiwimana asa n'udafite akizero ko
kajya karere ka Kongo kazoshobora kubonekamwo amahoro asa n'ufite amakenga muvuga iki ku byo ashikirije? Ku byo avuze ndagira ngo nibutse yuko atari ubwa mbere ibikorwa nka biriya bibaho, kandi ndibuka ko igihe boherezaga la brigade d'intervention ya MONUSCO irimo abanyatanzania, abanyafurika y'epfo n'abasirikari bo muri Malawi bagira ngo bajye kurwanya iyo mitwe yose yigomeka ku butegetsi, barwanye n'imitwe ikomoka mu bindi bihugu bidukikije irwanya ubutegetsi mu bihugu duturanye. Icyo gihe rwose abantu benshi baragiye, abari bafite imbunda abenshi bagize ubwoba barazitanga, ariko bamaze kuzitanga nyuma yaho ubutegetsi bwaragiye, ntabwo bigeze bashyira muri ya porogaramu yitwa DDRCS, ni ukuvuga désarmement, demobilisation, réinsertion sociale. Nta byigeze bikorwa, kimwe n'uko hatigeze hajyaho icyo nakwita la commission vérité réconciliation nationale justice et reconstruction, nta byigeze bikorwa nabyo. Ni ukuvuga ngo abo bantu baragiye aho bari barababitse, hatarashira igihe baragenda bisubirira mu gihuru banashyigikiwe na bamwe muri izo ngabo, nk'uko Professeur Emerita bivuze mu kanya, barongera bisubirira mu byo bari basanzwe bakora. Ubwoba dufite rero nuko ibyo bintu bizongera kuba muri Kongo. Ntitwajya dutegereza ko abandi bantu badufatira ibyemezo bakabitubwira, batubwira ngo mugere gutya na gutya, nimutagera gutya ntabwo twemera ibi n'ibi, none tutazajya dufata natwe ihembe ikimasa mu mahembe ngo abe ari twebwe dufata irya mbere mu bitureba, dutegereze ko abandi babidukorera. Ibyo mu butu yarabikoze igihe perezida yagiye agenda akitabaza ibindi bihugu bikaza bikamurwanirira, ariko byamara kugenda rebelliyo zikongera zikaba, cyane cyane muri Katanga. Muri 78 yahamagaye abamaroke baza kumurwanirira, haratsinda n'abafaransa. Yigeze guhamagara ababirigi baramurwanira, abanyamerika baramurwanirira. Buri gihe ni igihugu abantu bagenda bagahamagara ibindi bihugu ngo bize kubarwanira baho umutekano, ariko ugasanga uwo mutekano ni w'igihe gito cyane. Nacyo tujya tukizirikana cyane, twumve yuko igisubizo kigomba guturuka ndani mu bakongomane hagati yabo. Nubwo abantu badushyigikira, ariko ntitugende ngo tubishyireho icyizere gikabije cyane, twibwire ko abazaturangiriza ikibazo ari abaturanyi cyangwa se ibindi bihugu bya rutura byo hanze. Paul Nkuzimana, umuti eka inyishu z'ibibazo by'umutekano muri Kongo bizova mu banyekongo bonyene? Amakungu ntashobora gufasha? Eka akarere ntigashobora gufasha? Rego mwakoze. Rego kubyo kuri hajya ingorane dufise muri bihugu byo muri Afurika n'ibihugu bitari bike biganzwa n'ibihugu rutura, nuko ibyo dukora byose dukora ibyo bihugu dutura, ibyo bita amakungu, la communauté internationale. Ku by'ukuri ibyo bita communauté internationale ni ibihugu rutura bikikuje ku by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika. Nicyo gihugu gikomeye ku isi muri iki gihe mu byerekeye intwaro y'imari y'amafaranga. Ku by'ukuri rero ibibazo ibihugu byacu bifise, ibyo bibazo bizotorerwa inyishu n'abanyagihugu bonyene, ni ukuvuga abakongomani bonyene, abarundi bonyene, abanyarwanda bonyene, ekaba no mu bindi bihugu aba-Ukraine bonyene. Ibyo bihugu ibyo bintu biza mu mahanga nibyo biza gusambura, kubera yuko ibyo bihugu bigenda bishyigikiye amashyirahamwe yabyo asahura imari zo muri ibyo bihugu ahari. Ni ukuvuga amashyirahamwe cyane cyane muri kiriya gihugu cya Kongo, amashyirahamwe atwara ubutare, niba ubutare. Ariko Professeur Paul Nkuzimana, hariho abantu bashaka kuvuga ko imvugo nk'iyo ari imvugo yo gushikuza, kuko bashobora kuvuga ati ivyo ni cliché, nivyo abantu bamavuga umwanya wose, ariko ikibazo nk'uko mwabivuze ni c'abanyekongo. Abo mubabwira iki mu kanya gatoya cyane? Ego abo ico nubabwira ubwa mbere no kuraba akahishe.
mu kahise byagenze gute katanga ka kera rwose uwo turi kumwe yavuze ibyabaye muri katanga yarabaye amaintervention y'abamarocain y'abafaransa abirigi n'ibindi bon muri Congo muri iki gihe hariho MONUSCO ifise intwaro zimwe zitabaho zifite abagwanyi benshi gushika wunye na kimwe barashikako nk'uko nabivuze reka n'abanyekongo bonyene navuze ujya mu Lieutenant General Johnny Luboya ukuntu ashikiriza uyo mu guverineri wa Ituri avuga ko abasirikare biyo bariko badandaza igwanisho babiha umva ibyo byose bihagaze ku butunzi buri muri Kigali abanyekongo bazovuga ati twebwe aya macuivre aya macoltan aya izahabu aya madiyama ni gwacu ni ivy'ikongo icyo gihe niho amahoro azoshobora kureka inzira y'amahoro nayo ubundi bizokwama bimeze gutyo. Reka tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wacu Pascal. Mwiriwe neza? Murihiga Pascal? Ndabumva cyane rwose. Muri hehe? Bujumbura mu Burundi. Akandi kazina ninde? Yubaho Pascal. Yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga ku twigoro two kugarukana amahoro muri Congo. Turiko muna abashitsi bakomeye bazi iyo ntara cyane gose mu kanya gato ikibazo cy'imviro. Ndimo fata ikibazo n'intererano. Yego. Ashaka kuvuga iterekeye muri Congo no hari umugani mu Kirundi baca ngo atimuhana ngo kaza inzira ibi. Nuko abanyekongo bonyene aribo bo kwitunganiriza Kongo yabo neza kubera Kongo n'igihugu cya mbere gifite ubutare gifite numva gifite itunze n'igifite ubutare cyane rero muri icyo gihe hariho abantu bashaka guprofita bakaja gushyiraho imigurwana kugira bihindure ubwo butare bwabo rero Kongo yonyene hamwe abategetsi boza hamwe bakumvikana n'abanyagihugu bonyene bakitunganiriza neza ibijyanye n'umutekano Kongo yoba igihugu cya mbere ku isi giteye neza kimeze neza kubera n'icyo gihugu kirahurumbirwa n'iyo mihari itwana kubera abo bafite bahinda ubutare kandi bumva naho hariho ibindi bihugu nabyo bitari profita bikaza biradandaza inkunga kuri abo bantu baba bariko barahadwana yumva bo icyiyumviro cawe Pascal gisani cashikirijwe abashinga turi kumwe muvuga rumwe rero ko abanyekongo mwaciye umugani uvuga ko kimuhana kazi imvura ihise muvuga ko abanyekongo aribo bakwiye kwirabira ivyabo nivyo nabo bashinga ntaye bariko barashikiriza tukiri ngaha rero reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika bimenya muratwumva ndabona bimenya telefone yiwe itariko iracamwo reka tugaruke ku ngingo igira kabiri yashikirijwe no ambasaderi aserukira ishami rya Buraya mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko imirwi itwaje ibigwanisho muri Kongo itazoshigwa mu gisirikare ca leta reka ico gikorwa kizokoroha tuzi ko hariho imirwi kenshi na kenshi yumva yoba ishaka kugwana. Dr. Salomon baravuga dukurikije ibyo ambasaderi Chatenye yavuze twese icyizere dufite nuko ibintu bizashoboka kandi rero turi kugerageza gukora za lobbying hirya no hino kugira ngo turebe ko nibyo koko kiriya gitekerezo gishyigikirwa abaturage bakabona mu mutekano bakabona amahoro tugakomeza kugenderana nk'uko twagenderanaga kuva kera abanyarwanda abakongomani n'abarundi turi umuryango umwe tugakomeza kubana nk'uko byari bisanzwe. Ikibazo rero aho nkibona jyeweho ubwo mu mvugo ya son excellence bwana ambassadeur nuko nta kuntu wabona abantu batangiye kuganira nta uzi ibyo bavuganye nta uzi ibyo bagiye kugeraho ngo utangire ushyireho za condition uburyo ngo bigomba kugenda gutya niko twebwe tubyifuza gutya niko tubyifuza. Ibi ngiyo nkeka atari intwererano twaba dukeneye cyane kuko icyo gihe ntabwo bituma abantu batera imbere nk'abantu bamwe na bamwe mu bumvaga bafite ubushake bwo kuba bagenda ngo
batanga intwaro bajye muri porogaramu de DRCS cyangwa se barebe hega inzego umuntu yakorera mu gihugu ni nyinshi cyane. Numva ririya jambo ritari ngombwa, ntabwo hari bimwe mu byavuze bitari ngombwa kuvuga ngo ntibazajye mu gisirikare cy'ibi n'ibi. Njye nibyo navuze nti abakongomani n'ubwo bagomba kuvuga icyo abo bene wabo bazakora, icyo abo bene igihugu bigometse bazakora, bakagenda bakamenya uruhande babashyiramo. Niyo mpamvu navuze nti ukuboko kuguha nta niko kukwambura, nta niko kugukubita. Kuba ambasaderi aravuga ijambo nkariya akavuga ngo twavuze yuko bigomba kugenda gutya na gutya, birumvikana ko harimo ibibazo by'amafaranga byo gushyigikira iriya porogaramu ya demobilisation, aho bakavuga bati tuzaba amafaranga ari uko mwakoze ibyo dushaka. Ibyo rero ngiye nkeka yuko muri diplomasi, sur le plan diplomatique ntabwo ari byo. Ibindi byose byavuze ni byiza rwose, turabishyigikiye twese, gusa iriya jambo ryarabonye ari ibintu byo kumva ko buri muntu aba afite akantu ko kwiyubaha. Numva abakongomani bariyubashye kamemo, ntabwo twaba turi gushaka ibisubizo ngo abantu batangire bazatubwire mu mwe kugira gutya baduha amasomo batazi niyo ibintu bigana, kuko ndakeka nta bambasaderi bari bahari muri ibyo bintu. Hari abakongomani, hari abanyarwanda, abagande n'abarundi n'abakenya aribo bahuza. Haje kwiyongeramo ibindi bihugu bigiye kuzajyamo byo muri Afurika, ariko nkeka yuko byo gushyiraho za kondisiyo abantu bagitangira ibintu aribyo bigitangira kumva atari byo. Icyo kibazo mu kanya ndakibaza umushirantahe Paul Nkuzimana, ariko reka tubasomere bimwe mu biriko birashikizwa n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika bariko barakurikirana ikiganiro. Bazira Ezekiel Shadrack agira ati ese izo nteko za ONU zimaze iki muri Congo? Kuki bataja kucungera muri Ukraine, Afghanistan, Iraq n'ahandi habaye imitwe itwaje ibigwanisho? Twamubwira ko ico ni kibazo gihambaye, ariko gushika ubu simbona ko tugifite inyishu. Manase Rama de Piero we wagira ati hahaha, kuva kera abantu bapfa, ubu niho bibutse gukorana. Ewe mukama, igihe babukaranga twari munsi y'urujo. Emmanuel Wikirehe nawe kakagira ati aha, bari kwiga ukuntu bo kwiyorera imari naho amahoro yo ntayo kabisa. TEC Platinum ati nabo kwirira amabuye ya Congo naho amahoro igihe babereyeho aba yaraje. Abo ni bamwe mu banywanyi bacu bariko baraturukira ubutumwa bariko bakurikirana ikiganiro. Professor Paul Nkuzimana, nashaka namwe ngaruke kuri mwebwe ndabaze ikibazo cyateka ingingo imwe mu ngingo zatangajwe zivuga ko imirwi itwaje ibigwanisho muri ya ntara y'umuseko bwa Congo itazokwinjizwa mu gisirikare cya Congo. Mwavuze ko hari imirwi irenga 100. Ico kibazo kizokoro? Yego urakoze. Mbereye kuri ibyo abanywanyi bahejeje kuvuga, niraza yuko amakenga bafise arafise hashimikiye kuko nk'uko nawe nyine wanyuma bivugana cyane cyane n'amahoro ntayo mu gihe ubutunzi bw'igihugu buriko busahurwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu acukura ubutare. Urumva uwo munywanyi wa nyuma aravuga ati nta mahoro kabisa, bakeneye amabuye. Ivyo nibaza yuko bifise aho bihagaze, bafise ishimikiro koko. Hanyuma icyo umuntu yovuga mbere yuko nishobora kuri ico kibazo uhejeje kumbaza, ni uko ku by'ukuri rega ingorane dufise mu bihugu byacu, eka n'ibihugu ibyo ari byo byose, ingorane ziri mu gihugu nta wundi azizi kurusha umunyagihugu wenyine uri mu gihugu. Twebwe twese turazi ingorane ziri mu bihugu byacu, nta muntu wo hanze aza aturusha ibiba mu bihugu byacu. Twebwe nyine niyo tuzi ibiba mu bihugu byacu, ni nacyo gituma ari twebwe nyine dutegereza kurondera inyishu ku bibazo dufise. Hanyuma kuri izo zerekeye iyo ambasaderi yavuze yuko abo bagwanyi batazabasha mu gisirikare, none rega ujya muntu igituma yafashe birya bigwanisho
ni nk'umuntu nyine ariko imigwi irondera gukorana kuko ayo mabuye iyo bagiye kuyimba bayashyira hehe bayadandaza n'ayo mashyirahamwe ayo mamultinationale yiba ubutare urumva rero uwo muntu ariko Professeur Nkunzimana ivyo ni ibintu bitaragaragara muri raporo n'imwe n'ibintu abantu bikeka gusa oya si ukwikeka none ngo nikije we umuntu umukuye eganya ari mu kazi umukuye mu kazi hanyuma ntumushire mu kandi none bigenda gute batamurondereye akazi batagize bijya byose bita reinsertion twarabibonye n'ahandi hose no mu bindi bihugu nta ma reinsertion by'ukuri ahaba urumva nacyo gituma n'uwo mu ambasaderi avuga ati ntiyazoshiga mu gisirikare nuba bagenda baje mu gihugu gusa none urumva ntazo bagiye azoguma abandanya bya bindi yarimo yarimo azobandanya ahubwo agenda ukongereza inguvu kubera yuko mu banyekongo kandi sinobabona abanyekongo bonyine na twese ni Burundi na ntiturashika gufata ingingo y'uko ubutare bw'igihugu ari ubw'igihugu atari ubutare bw'abanyamahanga yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'igihugu bwategerezwa kuba ari inyungu z'abanyagihugu nyene reka ndabona akanya katujanye cyane gose Professeur Nkunzimana nagomba dutandukira ikindi kibazo kivuga ku ngingo cyane cyane yo kugira inteko zo mu ntara zoja gufasha inteko zihasanzwe n'abasirikare ba Kongo izo nteko akamaro kazo murabona ko kazoba akukuri murabona ko zizofasha muri Kongo Dr Salomon baravuga igitekerezo genda cyakiriye n'ibyishimo byinshi cyane nubwo mfite ibibazo nibaza kuko murabona yuko ibihugu bigize ubumwe bw'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba East African Community nibyo koko mu rwego rw'ubukungu ni ibihugu byubatse neza uburyo barakora neza cyane gusa nta gisirikari bafite nibyo nigeze kuvuga mu kiganiro twagize ubushize ndi kuvuga nti bameze nka Union Européenne ifite amafaranga ifite ubukungu ariko nta gisirikari na niyo mpamvu abarusi bari kubazengereza kugeza ubu bakanabasuzugura ubu rero natwe rero East African Community igitekerezo cyaraje cyo kuvuga bati noneho dushyireho umutwe w'ingabo z'akarere kacu zajya zigenda zikazana umutekano kugira ngo ibyo bishoboke rero simbona yuko bizagenda ngo biboneke mu mwaka umwe imyaka ibiri abaribwo bazaba babona igisubizo kuko gushyiraho igisirikare bakumvikana amafaranga agomba kuvaho intwaro ibiki byose ni ibintu bitwara igihe kinini cyane planification muri izo nzego za gisirikare bizatwara igihe icyo gihe rero abakongomani niba ari imitwe yigomeka izaba yamaze kubona izindi nzira zo gukoresha ubundi buryo ariko rero njye numva yuko ikiganiro imishyikirano yatangiye Nairobi nk'uko perezida Tshisekedi yabisabye akabisaba na bagenzi be abaperezida b'ibihugu bidukikije kugira ngo babishyigikire n'amahanga yose bakaba bishyigikiye icyo gitekerezo twagifata ahasigaye hakajyaho na komisiyo verite reconciliation nationale nico kibazo turakigaruka ko mu kanya Dr Salomon turakigaruka ko ariko nashaka imbere yuko na Professeur Nkunzimana agira icyo kivuze ko turafise umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Marcel miriwe neza muri hega Marcel ndi Kigali mu Rwanda mbanje kuramutsa abatumirwa ba radio ijwi ry'Amerika batuganirira uyu munsi nshimira Salomon ko yongeye kugaruka kutuganiza ariko mfite ibibazo bibiri ku bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yego ikibazo cya mbere urabona uriya mutwe wa Monique wabaye Monisco umaze igihe kirekire ariko amahoro mu burasirazuba bwa Kongo yarahagaze yego ntiyigeze avuga ngo amahoro aboneke aho nkibaza ibibazo biteye bityo iyi nama yateranye ni uko mbere akanama gashinzwe umutekano ku isi katabibonaga icyo ni icya mbere icya kabiri aba banywanyi b'ijwi ry'Amerika bari guhuza intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo n'ubukungu Kongo ifite mu nda yayo ubukungu bwayo ko atari ubwa none n'ejo ese yaba ariyo ntandaro ituma umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo uhora ubayo
ku buryo usanga imitwe imwe n'imwe mu bihugu bikikije repubulika iharanira demokarasi ya kongo ifite birindiro hariya mu burasirazuba bwa kongo, ADF nayo irwanya uganda, FDLR irwanya u Rwanda ndetse na Red Tabara irwanya leta y'u Burundi, ku buryo abantu benshi ahubwo tuvuga ko bagiye gucunga umutekano bajyana ikiganza gusahura, akaba ariyo mpamvu wenda umutekano utaboneka. Ndashaka Dr. Salomo mu kubisobanura bajya bamera nk'ababivuye imuzi, ikintu gituma amahoro ataboneka ni igiki? Ku buryo impamvu mbivuga, iyo urebye ahandi Loni imitwe ya Loni aho ijya gucunga umutekano usanga hashira imyaka 2-3 amahoro akaboneka, abaturage bakaryama bagasinzira. Ariko Kongo mu matwi y'abanyarwanda, Kongo mu matwi y'abatuye Afurika y'Iburasirazuba, amahoro make yo muri Kongo ku isi, ku buryo n'umwana nkanjye navutse intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ibayuna n'ubu yanze kuboneka. Mu by'ukuri iyo murebye mubona impamvu ari iyihe? Yaba ishingiye kuwo mutungo kamere bafite uhambaye, cyangwa se abajya gucunga umutekano bagenda bagiye kwishoreraho ikiganza bikarangira kugira umutekano uboneke bikomeje kuba ibibazo? Murakoze, nshaka aho hantu muhadusobanurire. Murakoze Marcel, reka ico kibazo cawe tugihe Professor Paul Nkuzimana, duga kwijambo mu kanya gato. Professor Matwumva, umunywanyi w'i Kigali avuze byo cyane rwose, kuko nivyo MONUSCO imaze hariya imyaka myinshi nk'uko natangwe ndabivuga, kandi MONUSCO ifise uburyo bwinshi, kandi nizo nteko za mbere ifise ku isi hari irimo abasirikare benshi kandi n'ibigwanisho byinshi kandi ibigwanisho bigezeho. Ivyo byo kugira inteko ngo za Afurika y'ubuseruko zija kurwana ngo kurwanya iyo migwi, hariho ibintu byinshi byerekana nanoneho ukuntu aho iyo politiki idashobora gushika. Ntubona nkabya byose biba muri Somalia, biba muri Somalia, iziya nteko ziri hariya, yego hariho inteko za mu bindi bihugu n'ibindi, ariko icyo ubona ni uko izo nteko zihari hariya zifashwe mu mugongo n'amahanga. Ishyirahamwe ry'abanyemari y'Aburaya Europeyene niyo iriha imishahara ya hariya, kandi iriya ntambara ya hariya by'ukuri ni intambara y'Abanyamerika, ko Abanyamerika bavuze ati kuva igihe baboneye yuko badashobora kurwanya bagwanya kuko abanyesomali babamereye nabi, ati twebwe ntizose kurwanira ku isi, tuzose kurwana mu kirere cyangwa mu mazi. Ariko ico ni cyiyumviro cyanyu Professor Nkuzimana, ntabwo ari ukuri. Ego nizo nteko zigizwe na bihugu byo mu karere, nazo nye nta buryo zifise, naho nyene zizoronza amafaranga yo mu makungu. Usanga ni bande, uzosanga ni b'Abanyamerika nyene, uzosanga ari bande, uzosanga ari b'Abanyaburaya nyene. Nicyo gituma nk'uko umwe yabivuze ati amazi masaba yuko akimuhana kazi imvura ihise. Ku by'ukuri n'Abanyekongo bonyene batera gutora ikibazo cyerekeye Kongo, cyerekeye kandi noneho simona n'igituma bafata Kongo y'ubuseruko cyangwa y'uburasirazuba. Ingorane ziri mu gihugu cyose, naho hariya mu burasirazuba ariho intambara ari imigwi myinshi, ariko ni igihugu cyose. Ubu rero kugira ngo nshyigikire icyo umunywanyi w'i Kigali yavuze, ku by'ukuri intandaro ya biriya byose ni ubutunzi buteye ubwoba buri muri kiriya gihugu, kandi bamenya yuko abahinga bise yuko kiriya gihugu ari scandale geologique. Scandale ni ukuvuga ubutunzi bumwe butabaho, ubutunzi bwinshi cyane rwose butabaho. Nacyo gituma iziyangwano zose zo muri kariya karere k'ubuseruko bwa Kongo ni intambara ku by'ukuri z'amakungu, ni wano zihagaze ku nyungu z'amakungu. Amakungu akeneye kuja kuyora burya bukungu,
vy'amabuye ariko murazi ko abatana mu mitwe kenshi na kenshi iyo mirwi professeur Nkuzimana murazi ko iyo mirwi ari mirwi y'abanyekongo canke abantu baba muri rya ntara ivyo ntawo shoka acavuga ko ari iyo gwano y'abanyamahanga nagomba tutandukire iyi ngingo ikomeye nayo nyene yavuzwe yuko hoba ubutungane transitionnel ubutungane eka hoba ubutungane butazogira ikigongwe abakoze ivyaha ahubwo buzokubita intahe abantu bose bazokwagirwa n'ivyaha bazoba bakoze iyo ngingo muyibona gute Dr Salomon baravuga murakoze Frederic ariko mbere yuko ngaruka kuri icyo kibazo ubajije uriya muvandimwe uvugira i Kigali yabajije atese kubera iki muri Kongo ayo mahoro ataboneka kandi imitwe nka za MONUSCO y'umuryango w'abibumbye ijya mu bindi bihugu mu mwaka mu myaka 2 ibisubizo bikabirabonetse kubera iki abakongomani bo binanirana baca umugani mu gifaransa ngo isamaki igiye kubora ihera ku mutwe ni ukuvuga ngo Kongo kuva muri 60 kuva yahabwa ubwigenge niba yarabwigeze mu by'ukuri nta mutegetsi n'umwe wagiyeho ngo yumve ashaka ko igihugu cyagira igisirikare gikomeye hagiye hajyaho igisirikare cy'umuntu muribuka mu buto yari afite DSP iye bwite yamurindaga muribuka ko na Laurent Désiré Kabila igihe yari ari kumurwanya abo bantu nibo biyiciye chef d'état major wabo DSP yishe chef d'état major mu ntambara baramwica ngo ntabwo ari uwabo kubera ko atari muri DSP umugaba w'ingabo mukuru kugira ngo yicwe n'abasirikari ayobora murumva ko icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane abantu benshi ntabwo babizi icyo ni kimwe ikindi cya kabiri muribuka ko ibyo navuze kare ko mu butu kubera ko nta gisirikari yari afite intambara zose yagiye arwana yagiye yitabaza abasirikari bo hanze bakaza ni ukuvuga ngo ikibazo dufite kuba tutabona ibisubizo twe kujya tugenda ngo dushyire amakosa kuri rubanda baca umugani ngo uwicaye nabi ababaza imbere ye n'uryaye nabi aramutswa n'abakwe kugeza ibibazo byose dufite muri Kongo nyirabayazana ituruka mu nzego z'ubutegetsi bwacu yego niba hari undi ushobora kuza akaboneraho iyo umugabo atamenya urugo rwe abandi bakaza bakamubyarira abana mu rugo icyo gihe ntabwo ikosa barirye ikibazo cya mbere ikosa rya mbere ni ibyacu twebwe abakongomani twe tugomba kumenya ibibazo byacu aho mukanya navuze nka buriya ambasaderi Chatenye avuga ngo mugomba kugira gutya na gutya ntabwo ari cyo gisubizo ntabwo ariyo nama umuntu yaba ategereje ku muntu w'inshuti kuko icyo gihe iyi nama ni ukutubwira ati yego turabashyigikiye mwicare niba ari ubutabera mubishyireho niba ari ubwumvikane mubishyireho nk'uko mu Rwanda babikoze yego turaza mu kanya mu Rwanda bashyizeho gacaca barangiza ibibazo bimwe na bimwe abantu basaba abandi imbabazi bajya mu mwe n'ubwumvikane bagasangira ibigori ubu ngubu imanza ziracyakorwa na n'ubu barabikora mu gihe muri za 1998 cyangwa ndakeka 2000 mu Rwanda habayeho etat de siège nk'izi ngizi turi kubona bashyize mu burasirazuba bwa Kongo icyo gihe umusirikari wayoboraga province ya Gisenyi icyo gihe niko bari yari taraba intara Gisenyi rwose icyo gihe hagiye umusirikari aragenda akora akazi ke neza uko bakamutegetse agara umutekano mu karere mu kanya Dr Salomon ndabaha baje gutegeka basimbura abasivile ugasanga n'umutekano wabuze n'abaturage bari gupfa kurushaho mu kanya ndabaha kanya Dr Salomon mumpe ivyimbo byanyu by'ukuntu amahoro n'umutekano vyogaruka mu gihe kirekire muri rya ntara ariko imbere yaho turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Samuel mwiriwe neza Samuel muratwumva turafise umunywanyi Samuel ndamumva ku radio Samuel muri aho murakomeye ndabona telefone yasa atariko aritaba reka tugaruke Samuel muratwumva arafise kibazo reka tugaruke kuri professeur Paul Nkuzimana nawe nyene agira icavuze kuri iyo sentare eka kubutungane buzo kubitina haye mu gahanga abantu bose bazoba bagiriwe n'ivyaha vy'ubwicanyi bwakorewe abasivile mu seruko bwa Kongo iyo sentare ubona izoshika kuri mugambi kuko muri rya ntara nkuko twavyumvise habaye ubwicanyi bwinshi cyane gose iyo sentare canke ubwo butungane buzoshobora kuzuriza abanyagihugu kugira ngo abakoze ubwicanyi bakubitwe intahe mu gahanga Professor Paul Nkuzimana
ego ndakumva neduga kwijambo ego ku by'ukuri kugira ngo hashobore gushingwa sentare ikira imanza abakoze ibyaha ubwa mbere hoho hakenewe yuko nk'uko nabivuze ingorane nyamukuru zihari muri kiriya gihugu zitewe inyishu ni ukuvuga ingorane zihagaze kuri burya butunzi yego nibyo umuntu yakoze ibyaha ku busaze ateza guhanwa ku byo yakoze ubwicanyi yakoze n'ibindi ariko rero ni uko ubwo butungane bugizwe n'andi bugizwe n'abo nyene birigo bariba ubwo butunzi yego none uwo harura ivyo Kongo imaze kwibwa ega ubutungane naho ushobora guhagarara kuva no kuri Leopold wa kabiri bazi ko iki gihugu cya Kongo cyari igihugu cyari mu minwe y'umugabo umwe uwo mugabo umwe yari umwami w'Abirigi ibintu byose ubutunzi biba batwara umuntu yoba yuko nka Kongo ku by'ukuri ariyo yubatse ububirigi urumva ubutungane bwa mbere bwo guhana abo bantu bose banyonoye ubwo butunzi bw'icyo gihugu kuva icyo gihe gushika uno munsi gushika mu multinational ahari muri iki gihe ibyo byuko rego ibyaha no kubihana nivyo ubusuma buhagaze ku butunzi bw'icyo gihugu butegezwa guhanwa nacyo gituma je nguma avuga ndi mu gihe abanyekongo bonyene bataricara hamwe bagire bafate ingingo bakavuga ati ubu butunzi ni ubw'abanyekongo ariko urashaka kubona nk'igihugu ivyo biri mu bintu muhava musozera muvuga ko Professeur Nkunzimana mu kanya ndaguha kanya kugira ngo utubwire izo nyishu zoshoboka muri ico gihugu reka tugaruke ku munywanyi Samuel ndumva telefone yiwe asuye kuboneka Samuel mwiriwe neza mwiriwe muri hega Samuel ndi mu Burundi kandi kazina kawe ninde Nsabimana duka kwijambo ikibazo cy'iyumviro turiko tuvuga ku ngingo ziriko zirafatwa kugira ngo mu buseruko bwa Kongo eka no mu gihugu ca Kongo muri rusangi haboneke umutekano n'amahoro bisasagare mu gihe kirekire turi kumwe n'abahinga bazi yo ntara cyane gose ikibazo cy'iyumviro duka kwijambo mu kanya gato je nagomba mvuga icyumviro nk'umuntu muto mu bya politike nashaka bwa mbere ni kubera ko ubwabo abanyekongo ubwabo nibo kumbure batari no basaba ko baba solidaire kugira ngo kumbure mu gihe abenegihugu baho bogira inguvu n'urunani mu gucungira umutekano bica bituma nabo baza kudurumbanya umutekano bava hirya no hino badashobora kubikika na rijya hagutse hanyuma kandi muri ivyo biganiro ikaba ari intambwe ishimishije ya demokarasi murakoze icyumviro turagiha abatumire bacu bagire ico babivuga ko Dr Salomon baravuga umushingantahe Samuel avuze ko mu gihe abanyekongo bogira urunani reka bakamenya ko bagacunga n'umutekano ibintu byogenda neza muri ico gihugu ico cyumviro ciwe mu kanya gatoya cyane gose munota umwe mu by'ukuri nibyo nigeze kuvuga yuko ibihugu byose iyo abaturage bagiye bakumva ko ari abavandimwe ko igihugu cyabo ari umuryango bose barakirwanira bakagikunda muri Kongo rero hari ikintu cy'ivangura ry'amoko hagati y'abenegihugu bwabo ku buryo usanga nk'umuntu w'iburengerazuba avuga yuko iburasirazuba ibyo bitamureba nk'ejo bundi hari umugabo Inspecteur General de Finance yagiye muri Texas ageze Houston yahatanze ikiganiro giteye ubwoba ari kuvuga ngo muri Kongo nta ntambara ibayo ngo ni igihugu kirimo amahoro ngo muzaze murebe Kinshasa mujye kureba muri Lubumbashi ngo umutekano ni wose ngo abo bantu bari muri birometero 2600 ngo ntaho duhuriye nabo ngo muze igihugu cyacu ni kizima nta kibazo bifite urumva rero yuko mu gihe abantu batumva n'abategeka bari hejuru mu rwego rw'ubutegetsi bwo hejuru batumva yuko igihugu ari kimwe bakumva yuko kubera ko abantu bari kuri ibirometero 2600 ko batakira bene gihugu ko bakwita ku mutekano wabo ndumva icyumviro cy'uwo munywanyi wacu rwose ni nk'inzozi niko nabivuga egome Professor Paul Nkuzimana
abanyekongo bagize urunani bya bibazo byose mwavuga byoba bitorewe umuti go ku by'ukuri abantu kasanye kongo gusa n'abantu bose mu bihugu byose abanyagihugu bahagurutse bakaja hamwe bakavuga bati twebwe dushaka amahoro twebwe dushaka yuko ubutunzi bw'igihugu buba ubwacu ubunye dushaka yuko ajya amashyirahamwe mpuzamakungu yirirwa arasahura tuyirukane agende hanyuma twebwe twimba ubutare hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo usanga atabahinga dufise abahinga barahari mu bihugu byose abahinga barahari bamwe boba hari umuhunga atahari naho uwo turashobora kumurondera turashobora kubarondera bakaza bagakora icyo gikorwa hanyuma rero ku by'ukuri rero ibyo by'urunani si ibindi ni uko abanyagihugu bose bumva yuko igihugu ari icyabo atari igihugu cy'abanyamahanga bakumva yuko bonyine bategerezwa gutunganya iby'igihugu urumva rero impinga iracyari ndende kuko hariho abantu usanga abanyagihugu bo ngaho ariko usanga badashobora gushyigikira yuko nko muri kiriya gihugu cya kongo cyangwa n'ahandi ushobora gusanga bavuga ati bo burya bwoko cyangwa irya migwi ntituri kumwe reka cyangwa bajyanye n'inzira z'ukwabo nawe hano niho rero igihugu kiba kiriho cyabaragitambuka kugira urunani mu banyagihugu ni ikintu gihambaye cyane yiba ubutunzi yego nagomba mushinga Dr Salomon baravuga tusoze tuvuga ku cyumviro mwashikirije kivuga ko hakwiye kuba n'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekuranira verite reconciliation ico cyumviro mu giha uruhara rungana iki mu gikorwa cyo kurondera amahoro muri Kongo mu by'ukuri iyo byose byanditswe muri ya koro cadre ya Addis Abeba biri no muri za declaration de Nairobi ariyo masezerano leta ya Kongo yasinye na M23 igihe M23 bayamburaga intwaro bavuga yuko bagomba guhagarika bakajya gukora intambara ya politike apana intambara y'amasasu ikibazo rero ni uko muri Kongo ubutegetsi ntabwo bwigeze bushaka gushyiraho iyo komisiyo verite reconciliation nationale rehabilitation yagenda ikarangiza n'ikibazo cy'impunzi kuko ikindi kibazo abantu batajya bavuga cyane turavuga iby'ubukungu tukavuga ibiki byose tukibagirwa yuko Kongo ufite impunzi mu bihugu byose bidukikije nta gihugu na kimwe ku isi kigera kigira amahoro gifite impunzi ku mipaka mufate urugero rw'i Burundi muzi ko umutwe wa mbere wegometse ku butegetsi bw'i Burundi wari Paripehutu yashingiwe muri Tanzania ishinzwe n'impunzi niba nibeshya mwankosora ariko nzi ko ariko byagenze mu Rwanda umutwe wa mbere washinzwe urwanya ubutegetsi muri za 60 yari inara yahereye muri Sud Kivu bakoraga Laurent Désiré Kabila aribo babandi bajya ngo Che Guevara agiye kureba akabasangayo izo ntambara zarakomeje ntizigeze zihagarara kugeza ubwo FPR yashyizeho imaze gushyirwaho iza kurwana mpaka ifata ubutegetsi icyura impunzi i Burundi niko byagenze mwabonye byagenze uburyo byagenze byose impunzi ziratahuka ariko bagombye kunyura muri izo nzira z'imirwano muri Kongo rero niba twebwe twumva ko tugomba kubona amahoro tugifite izo mpunzi hirya no hino ngira ngo mwakurikiye ikibazo abahungu bo muri M23 bari barahungiye i Bugande ko bagiye ubu ngubu basigaye bibera mu nkambi nk'abantu bose ntabwo ba mu nkambi ya gisirikare ngo babarinde birumvikana ko abantu iyo makenga akeneye abasirikari ni ukugenda akabifatira mu nkambi kuko ntawe bareba ndabona kandi katujanye Dr Salomon tugomba kubyitaho cyane tukamenya yuko ikibazo cy'impunzi mu karere ari mu Rwanda i Burundi muri Kongo hose ikibazo cy'impunzi kigomba kurangira kikajyana na komisiyo verite reconciliation nationale n'iriya programme de DRCS reka ndabona dufise umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika tumuha akanya hasigaye akanya gatoyi cyane gose aduhe akabazo gatoyi hanyuma abatumire bacu bagira ico bakavuze ko mu kanya gato turi kumwe n'umunywanyi mwiriwe neza akazina kawe ninde Ego duga kwijambo ikibazo cyiyumviro ufise amasegonda 30 ndashaka kumenya duga kwijambo yanyumva Ego ndavuga ku mpamvu
ituma ingabo za leta ya kongo zisanga rimwe na rimwe mu bibazo binyuranye n'ibyo M23 reka tugahe akabazo tugahe Professor Paul Nkunzimana igituma ingabo za Kongo zisanga ziri mu bibazo n'umurwi M23 dugwa kwijambo mu kanya gato umuntu umwe ingorane zihari nuko erega hariho inzego usanga ziri mu ngorane nk'abasirikare bashobora kumara igihe kingahe badafata umushahara abasirikare usanga badafashwe n'igihugu usanga n'umushahara uje ari icyo adikize nacyo gituma usanga kuri icyo kiri mu bibazo muhambaye muriko muravuga rero reka ni nacyo gituma usanga badanaza irwanisho n'ibindi hanyuma bijya bya severe nabyo by'ukuri severe na severe ishobora kubaho ikigenga izo amasevere amaze kuja mu bihugu byinshi yaba Afrika y'Epfo Cote d'Ivoire Burundi n'ahandi hose ayo masevere yose komite de reconciliation nacyo ashobora muvuga ko zitigenga reka duhe n'ijambo Dr. ayo masevere atigenga reka duhe n'ijambo Dr. Salomon baravuga gira icavuze ko bishikirijwe n'umunywanyi wacu avuga ko hari ikibazo hagati ya leta ingabo za leta na M23 mu kanya gato amasegonda 30 ikibazo kiba hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo ni icyo kibazo gishingiye cyane cyane ku kibazo cy'impunzi kuko abana bari muri M23 abandi bari muri CNDP abo bose abenshi bafite bene wabo baba mu nkambi baba mu nkambi mu Rwanda i Bugande no mu Burundi abo bana rero baragenda bavuga bati dutahuke dusubire Dr. Salomon baravuga nibaza ko ibibazo twayaze n'ibibazo bihambaye cyane rwose ndabona tutoronka akanya ko kubirangiza nashaka ndabasabe muzosubire kugira ikindi kiganiro ibibazo ni byinshi cyane rwose ndabashimiye cyane rwose Dr. Salomon baravuga ndabashimiye cyane rwose Professor Paul Nkunzimana turashimiye n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika bose badutaye kamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye Engineer Cornelius tukaba dushimiye na Nadia na Dieudonné Cyubahiro badufasha kwegeranya ikiganiro mugire amahoro mwese turabashimiye namwe kuba mwadukurikiranye mugire amahoro mwese